Gikundiro isoko itarasha yari umudandaji w'amasashe biragenda ntuzohavuva ngo nzoshika mu mbona kazoza 2040 2060 wicaye muhira ureza amaboko ugomba gushaka kumbona kazoza ntibizokunda ugashaka kumbona kazoza wabuze kari leta nkozi ni gukora bakubwiye tutera ahantu itiyo yazivye ukayiziburura bakubwiye tutari umuntu handere umuntu amusombera umwavu ko wikorera bakubwiye kuko niyaguha bitanu uyu munsi ukajya bibiri ukabika bitatu ejo bakakubwira bitanu ukagibira umva office ibihumbi 4 ubitsa mu minsi 2 abakozi ba leta bahembwa make bivanye n'ibikorwa bakora kubera iki biravana na post urimo unozo buri mu journaliste uje kunganya amafaranga n'umuntu uza no mu docteur nimba ugugwaruka rukimeze mwe nuko uje no kwiga harimo pratique na theory hamaze ngo pratique na theory nje tuma kenshi uri muri stage bakwereka pratique na theory ku bantu bize none azoje gukora pratique atazi theory azokora theory atazi pratique. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye no dukurikana herereye ndabibutsa kari kuri Yaganawe TV je nkuko mumenze kunyumva nde wa mungu wanyu wa musore wanyu Mr Kid Trophy Mr Fasha bandi ko na warafashije Mr koresha inzigo yawe neza. Anyway turi kumwe n'umuvuga gute n'umushinga ntahe ahagaze yicaye imbere yanyu kuri screen nko mubonye imbere byose ntacyo twokora tanje kumwakira reka tumusabe banze aramutse abakunzi ba Yaganawe TV ndabizi ko nawe afise abakunzi benshi afise abagenzi benshi afise umuryango munini kuko asanzwe n'umurundi karibu cyane kuri Yaganawe TV. Turabaramukije. Yes ninde tuvugana kuri Yaganawe TV? Muvugana no bitwa Jean Claude Alliance Gikundiro. Yes Alliance Gikundiro twamwazane kuri Yaganawe TV tuvuze Alliance Gikundiro tuvuze Gikundiro eske Gikundiro ninde mu buzima bwa misi yose Gikundiro amenshi bamuzi mu biki? Gikundiro benshi bamuzi kubijanye n'ubuzima bwinshi yagiye acamwo kuva kiri muto. Gikundiro isoko itarasha yari umudandaji w'amasashe biragenda biraduga. Gikundiro yarabaye umutoza kori yakorera ikomine batyazindo ariko yari komine Kanyosha. Komine Kanyosha rirare cyangwa komine Kanyosha rirare ego. Gikundiro amaze kuja mu byo kuva mu byo gukora akazi ka komine uko azi ko leta yacisaba yuko abantu batize boja pa akaboneka bizafise ama diplome rero je sinafise amahirwe ko nta diplome nari mfise. Yes tumva ko Gikundiro afise 7 ariko tugiye ukebuke kumva ko umuntu hedanaje isashe muri ville akagaruka gaza gakora muri leta eske byagenze gute kumva ko woronka opportunity zo kudandaza mu isoko muri ville ya kera itarasha ukaza ukisanga muri poste za leta? Ni kimwe bakubwira ati Imana ikora bakubwira ko ubuzima bagenda burahindagurika ino musubizo womeze neza ejo bugahinduka bukamera nabi canke ino musubizo womeze nabi ejo bugahinduka bukamera bumeze neza. Nuko rero usanga bigenda birahindagurika. Yes Gikundiro ku munsi wa mbere atonda mu biro mbona mvuga gute mu bikorwa vya leta avuye mu isoko mwibarabara bidufate ko yaravuye kudandaza amasashi yarameze gute yarafise ivyumviro bimeze gute kugira yisange ariko arakora mu mapost? Gikundiro Fanny Claude agitangura akiva muri iyo nani muri iyo soko nuko amashuri yaramunaniye. Yari yarizagera mu mwaka w'8 acarahagarika ishure agetse ishure acaja muri ca gikorwa. Ico gikorwa rero cyo kudandaza amace twagikora tutaratangura ishure. Tumaze gutangura ishure twarize tugeze mu 8 amashuri aranka. Amaze kwanka niho twaca turonka ya poste ya leta yo gutoza amatagisi. Yes mu matagisi turakunda kubona abantu benshi baciye mu mashure bariko batoza amatagisi. Gikundiro akaba yaronse amahirwe gukorayo ataronse amahirwe kurangiza amashure yiwe. Mbega nta kwinubana mu ivyo bintu wabibonamwo? Ico gihe bivanye n'ukuntu leta ya nyakubahwa sokuru wacu Petero Nkurunziza yari yaravyoganije ntivyaraba ishure kugira ngo
ukora ako kazi ahubwo byavana n'umwete ufise muri ako kazi. Rero bivanye n'umwete ufise basanze ufise umwete ako kazi waragakora cyangwa kubera byari bigoye cyane gose byasaba ko isaha 9 z'ubuca uburi mu barabara kugeza isaha ya 6 y'umugoroba. Turumva ko gikunda no patriote akunda igihugu ciwe, mbega nta ngaruka mbi wigeze uhura muri ivyo bintu? Consequence ntizobura, harabo agirira neza bakabona ko ari nabi, hanabo wakorera inabi bakabona ko ari neza, mu bintu byose ntashobora kubura consequence. Nigikundiye turaganira akatubwira bimwe mu buzima bwiwe bw'ukuntu yisanze ari mu maposte ya leta. Gikundiro aratoje amatagisi, inyuma yo gutoza amatagisi Gikundiro yerekeje he? Inyuma yo gutoza amatagisi kubera minco gihe twaciye naciye nja mu bintu byo kugomba byo kubaka urugo. Chamanza Imana iramfasha manza ndaronka wo tuvyumva kumwe, bano bamwita Fani. Fani tumaze kuvyumva kumwe turayaga turumvikana dushobora gukora ubukwe. Haraba ico bitwa dot, hamaze kuba dot irahera turakora mariage. Beje mariage niho haca haza rya tegeko ryuko umuntu ashobora gutoza taxi ari uko afise diplome. Nanje wa mahirwe senende afise ko nta diplome nari mfise amashuri make, mfise amashuri 8 agaragara. Bica bituma ntakaza iyo poste. Yes, ni Gikundiro atubwiye ukuntu yavuye mu mabanga ya leta, ariko Gikundiro abenshi tumuzi nk'umu entrepreneur, n'umuntu akora utwiwe, akoresha amaboko yiwe, akoresha n'ubwenge bwiwe. Yes, tukuzi uri numva gute umufundi akomeye cyane misaka cya Bujumbura. Gute Gikundiro yisanze mu gifundi? Gikundiro yisanze mu gifundi hamaze kuba changement y'ubuzi twakora. Ubuzi twakora tumaze kuva ku ishure, amashamaze kutunanira, nta mwuga n'umwe twari dufise. Twa tumenye vya bindi twakora vya leta. Rero tumaze kuva muri ubwo buzi, ubuzi amaze guhinduka, twaciye dutangura kwiga umwuga. Ndafise umutama yitwa Gilbert alias Maso, niwe yari pare wanje, niwe negereye ndamubwira tuti burya jewe nta mwuga n'umwe nzi, umwuga nari nzi wari ujya nakora, none vyogenda gutogera mbeho n'umuryango umufasha wanje Fani abone ko ntirirwa mu karere, abone ko atarebo yoguma andonderera. Niwe yambwira tuti reka ndakwigishe umwuga wo gusiga irangi. Hari mu mwaka wa 2022 niho yatangura kumbanukana anyereka uko babikora, nanje kubera fise mu mutwe afata cyane ngerageza kuza ndabikwikana cyane gose. Cyo gituma uyu munsi umva bakubwira tuti Gikundiro Fani Claude n'umufunda akomeye cyane mu gusiga amaranga mu gisagara cya Bujumbura. Yes, ni Gikundiro atubwiye ukuntu yisanze mu gifundi. Mbega Gikundiro nize ntamba mihurura navyo eski, kuko turazi ko mu buzi bwinshi habaho abansi b'umwuga, habaho abagwanya umuntu mu kazi kiwe. Mbega Gikundiro nta ntambamye ndende akunda guhura navyo? Intambamye ntizishobora kubura, kuko twebwe ukuntu dukora akazi kacu nakazi dukora umwanya muto bivanye nuko kangana. Kuko nk'akaruroro bashobora kuvuga tuti iyi nzu cyuko turakwana uri kurayibona, tashobora kuyikora tuba ko dushobora kuyikora 2 jours ugasanga tuyikoze 1 jour. Rero tuyikoze umunsi umwe, hariho abaca baza bakavuga tuti iyi nzu ubwe twayikora umunsi umwe, ugiye twayikora amasaha. Amafaranga nimba mwavuganye ijana wasanga barakore basize kuri 50 kugira ngo barabe ko vyogenda, mugabo intambwe zishobora kubura muri byose. Yes, ni Gikundiro atubwiye byinshi cyane. Mbega Gikundiro ko abantu benshi bavuga ngo mu Burundi ngo nta kazi gahari, abantu benshi bamavuga ngo mu Burundi si to kuba jeune, bavuga ko mu Burundi atakazi gahari, babuze ivyo bakora. Ni kubibona wewe? Oya, mu Burundi akazi karahari. Akazi kabura kundera amaboko. Kuko iyo uri umuntu ukora amaboko mu mpuzu ntushobora kuvuga ko atakazi gahari,
kuko hariho imyuga, hariho uburimyi, hariho igifundi, hariho imyuga myinshi nga mu Burundi yo dukwiye amaboko mu mpuzu. Nk'akarorero mwibuke ko umukomedi Mutima yakina komedi umwubahwa aramuha akazi ashobora guhembwa 1 million 500 ku kwezi, aragaheba aja mu mirima no kubu mu ndima arimo mu bagwiza tunga mu Burundi harugwamo, ari mu bantu baharugwa cyane mu bagwiza tunga. Bon bivugwa ko iyo arinze yimbura ibintu ku mafaranga menshi cyane. Okay. Urumva rero ucuvuga ngo mu Burundi nta kazi gahari, gutata akazi gahari, ufise inguvu, ufise ubwenge, ufise n'amaboko yo gukora. Abajene ikitwishe nuko tugomba kunegrija, tugomba kugayubuzi ngo narize fise humanité, fise baccalauréat no gukora ikiyede. Ugiye gukora ikiyede umuyede umahembwa 20000 par jour. Urumva koze une semaine abahembwe 20000. Akoze ukwezi abahembwa ngari muri mu ma 480. Hariho n'umudogite, hariho n'umwarimu adahembwa bamera ku kwezi 480. Rero uvuze ngo nta kazi gahari, abo tubita ibinebwe. Nico uvuga ko twobita baki tubita ibinebwe. Yes, urashikiye ko uvuga ati burya abantu bajya kwishura batumwanya. Oya ntibatumwanya. Ntibatumwanya baja kwishura. Baba ariko baragira barungura ubwenge kwera ubwenge barabuvukanye. Baba ariko barabwungura. Rero ku ubwenge ubwunguye bukoreshe ko wabwunguye. Ariko ari ubwenge ndemanwa n'ubwenge wironderera. Ndonderano. Ubwenge ndonderano. Rero ubwenge ndonderano urashobora kubukoresha neza bukaguha ivyiza, ukabukoresha nabi ukaguha ibibi. Kuko ntuzocuguma wicaye muhira ngo urindiye ko mama na papa bagusumira, ufise ubwenge barakurihiye amashuri, aho bugerageza kuja kurondera kugira ngo basubizemo bimwe nabo bagukorera. Nucuguma urindiye ko byose bizera kuri bo. Ikunyaje by'amajambo akomeye cyane. Hari bamwe bavuga ko kujya kwishuri ari gutumwanya, abandi bakavuga ati waragiye kwishuri ntibigere ubura akazi. Ariko ugiye kubiraba abakozi benshi ba leta nta mafaranga bahembwa amafaranga make paraporo y'abantu bikorera utwabo. Ese gikundiro niko bibona? Oya, cyo ko ndayibona abakozi ba leta bahembwa make bivanye n'ibikorwa bakora. Kubera iki? Biravana na post urimo. Unozo buri mu journaliste uje kunganya amafaranga n'umuntu uzana mu docteur. Uzobura umunani, uzobura umushoferi wa leta uje kunganya amafaranga n'umunani n'umuhonorable ntibizokunda. Bige bango kwiga naho ngo ni gutumwa si gutumwanya. Kwiga ni kugira ngo ukarisha ubwenge icyo utazi ukimenye, n'ahandi ubwenge tuba twarabuvukanye. Mugari ubwenge ndonderano, ubwenge ngabirano. Nk'akarorero no guha wewe uri mu journaliste no munsi, ntiwavutse uzi ki journaliste, twa turumvikana. Rero ubwenge uja kundana nubwo gira umenye uko ushobora gukoresha ikiganiro umuntu, n'ahandi ubwenge bwo gukoresha bura bufise. Mugo barondera n'ubundi bwo gira ngo mbega shobora kubazana akagute, dushobora kuganira gute. Hari ubwoko bwinshi ruko ruja mu bihugu by'Abarabu, ndavuga za Dubai, abandi kubigemeye ko baja za Oman na heye, bavuga ko bagiye kurondera ubuzima, bagiye kurondera akazi. Mbega ugwaruka wovuga kwiki? Urumva ku bantu baja kurondera ubuzima nivyo burondererwa hose. Mugura raba le moma ugiyemo. Arabagenda bagiye kurondera n'abandi bagiye mu zindi circuit. Rero umujene nk'impanuro no umujene yabaye soma higwe nuko yomenya ko nimba agiye kurondera atabindi ari inyungu z'umuryango, ate inyungu z'abandi bantu. Kuko iyo umuntu agiye kurondera inyungu z'umuryango, umuryango aho uri wose uguma wishimye. Nisengesho ati mana uwacu ari hariya bigende neza. Mugagiye mu zindi ntuze urumva ko ni Imana kidashobora kuvyemanga, ebikira kwa bigorana. Niwe ko hari kwagenda ugwaruka gwinshi, mbega Uburundi bwacu bizokwa nabandi ko menje kwaja gukorera hanze. Uburundi ugiye kuraba uvuze ngo ugwaruka ruje hanze, umbaje ngo mbega ruzubakwa nabandi. Burya hanimba hagiye batanu wibuke ko bavuka 15.
ico manzu gishire ukirojike neza hagiye abajene batanu havuka 15 mugabo akagenda bari ku nyungu z'umuryango batari ku nyungu z'ibindi bintu. Nigikundiro Fanny Claude turi kumwe kuri Yaganawe TV akatubwira byinshi ndetse natubwiye bimwe no mu buzima bwiwe bwamuranze atubwiye n'uburyo akateramo imbere mu bijyanye n'igifundi. Yes, Gikundiro Fanny Claude tumuzi ku mazu menshi yagiye arasiga, tumuzi ku mazu menshi yagiye andika ko amateka. Eske Gikundiro Fanny Claude ni gikiyobwira abakunzi ba Yaganawe TV? Ico no babwira nuko nk'abajene bagenzi bacu twokura amaboko mu mpuzu tugakora tutaravye ngo nakazi runaka, kuko ikizoduteza imbere burya tuteza imbere ico tuzironderera sico tuzohabwa, kuko ico twirondereye kigira inguvu cyane gusumba ico tuzoba twahawe. Nuko rero no bahanura ntibaze barinenaguza ubuzi akazi kose kaje babona ko kafise gashara kubagira ubumaro bagakora. Yes, leta nkozi leta mvyeyi yazanye imbona kazoza mu Burundi. Wo nka Gikundiro ayibona gute imbona kazoza mu Burundi? Eske ubona tuzoyishikako bivanye n'ugwaruka rwacu guno munsi ko rubona? Imbona kazoza ya 2040 2060 kuyishikamwo nk'abajene turayibona muga tukayishikamwo dufise ico twateguye, kuko ntuzohavuva ngo nzoshika mu mbona kazoza 2040 2060 wicaye muhira ureza amaboko. Ugomba gushaka kumbona kazoza ntibizokunda. Ugomba kumbona kazoza wabuze kari leta nkozi ni gukora. Bakubwiye tutera ahantu icyo yazivye ukayiziburura. Bakubwiye tutari umuntu handere umuntu amusombera umwavu ko wikorera. Bakubwiye kuko niyaguha 5 uyu munsi ukajya 2 ukabika 3 eje bakakubwira 5 ukagibira umva office ibihumbi 4 ubitse mu minsi 2 4000 ibihumbi 4 ugiye kuranguza ivyema cyangwa ugiye kuranguza amabenye ibihumbi 4 byunguka amajana 8 none mu minsi 10 nibavyungutse 8 uburonse ishashe 8 nyene gushya ko zimwe zine 12 umva mera zunguka zigeze ku bihumbi 2 n'amajana 4 none kwazogozoga mi 2060 ufise amahera gute? Ubugeze kure cyane. Ubugeze kure cyane cyo gituma rero ugomba kuja mu mbona kazoza ya 2040 2060 bisaba kare gukora amaboko mu mpuzu. Ugwaruka kwacu mu Burundi gwijukiye ku ishuri. Aho bigaragara ko abanyeshuri benshi baciye mu ishuri kubabwira ngo botora igipawa ngo bakore ikiyede bigorana. Wowe ubona gute? Eske mbona kazoza kuri dushikamwo neza na gwaruka kwacu? Nimba ugugwaruka rukimeze mwe nuko ujye no kwiga harimo pratique na theory. Hamaze ngo pratique na theory nje tuma kenshi uri muri stage bakoreka pratique na theory ku bantu bize. None azoje gukora pratique atazi theory, azokora theory atazi pratique. Cyo gituma rero bisaba ko uko bigenda kose reka ndagwakarorero Dubai abari bava ko bakugenda gukora ikiyede kandi hariko araje abantu benshi n'abantu bafise ubuzi bwa leta bariko babuta bagenda. None uwo nimba bacangise mazoreka gucangisima rero bisaba ko dukura amaboko mu mpuzu tugakora. Ishure nakubwiye kari nkarisha bwenge harimo gubwenge waravukanye rero byose cyo bivanga ushobora kuba umuguzi atunga akomeye cyane gose mu kanya gato. Yes, rega kuba umu entrepreneur ntibisaba ko uba ufise byinshi. Entrepreneur hera kuri biki. Ino munsi ndinga uransanza abakazi ndiko ndakora ndiko nsiga amarangi ejo uzosanga aho ndiko ndasudira yevanye no kunarondeye ubundi bwenge. Higeje usange ndiko ndakora ibindi wana nk'ubu tiko turakora parfum ayibonye. Higeje naho uzosanga turiko turamanika inzu dusakara urumva ibintu byose bisaba kari kwikura mu bwenge ugakora ibintu ubona ko bishobora kuzana akamaro mugabo uticaye kurondeza basi. Yes, reka tugushime cyane Gikundiro. Murakoze cyane. Yes, namajambo menshi ugiye uduhaye nk'impanuro si to kugwaruka. Nakaye kajambo kanyuma wotekerera cyane cyane ugwaruka rutariko rubona ivyo rurimo rudashobora gukora amako mu mpuzu. Akajambo kanyuma notekera ugwaruka nuko
rwokura amaboko mu mpuzu rugakora kugira byo rushike kumbona kazo za 20 40 20 ata ibintu bitunaniza dufise azoba ari nko kwirenganira gusa ko tuzoba twarateguye uvuga ati kwishikamo aho twashya mbona kazi twamaze kwishikamo twayishitsemo ahubwo muga twishikemo neza twateguye aho dushobora gushika sinzi kuri kwa ntahura neza je ndagutahura imbona kazo za 20 40 20 tuyiteguye tuyishikemo neza ata mu ruho dufise. Yes, reka ndagushimiye cyane nonga nshimira n'abakunzi bayaga nawe TV babanye nacu mwa kino kiganiro kuva mu ntango gushika mu iherezo. Ndabibutsa ko muri commentaire kandi twabasigiye kugira ngo tuyagiremwo uyu munsi twabazaniye gikundiro Arias gikundiro nirindi rirenga ko nuko ntagibutse neza. Rero mu gihe cyo mumvuze ko commentaire zanyu turazikeneye nimba ari bazo mumubaza mwandike muri commentaire ndabizi ko ubutaha mugenze mwa twagije tuzomuzana agira icyo bivuzeko. Yani Mr. Kido Truth, Mr. Koresha inzigo yawe neza kuri Yaga Nawe TV. Ciao ciao.